baguma bamwagiriza yuko musigaye mukundana nukuri tubifate nk'ukuri uresha gura muhevye ugire kwa Mayere Kiramvu shua acha mukona dawa we none wowe ntibamboye ko naje gusenga cyari mu musigiti haje narakiriye agakiza mu bamizi akoko nyene mbwire karahagije mbwira akajambo keza gusa shushu be wawe Mayere mumvire mu mayinite uramwemera ariko ntumukunda rero kwemera no gukunda asante sana Sheri bizu bizu mwa uwa mbere yabahaye ibihumbi 10 uwarahari inde King Sabasi Remy Nice aba bataze 10 jewe nta muntu uvuga ati ngo ngiye kugira ko bataze 10 muzerondere 10 bamwirwanya umunsi wose amede ujya mukecuru yamuhaye 20 aramuyana déplacement yamuhaye 20 karani bashitseyo bababwira ngo turabakunda akarimi kavuga inangorore karagororoka bavuga ngo turabakunda ngo urumva muri basogokuru ba sinema ndundi tuje mudufashe rero ntituratera imbere mudufashe umuntu wenyene yabahaye amahera menshi ni Amede cyangwa uvugiye ko barako ari bakagukora umuti muri no oyaye Amede ntuvuga uvugira umuntu aturi ku meza yo kumena ubufu jeme nenda ku rukumu aho bipfuye nayo bipfe nayo yego nimba Amede rero yabahembye neza aho uvuga ati jina raneguye naka nindi gusa Amede yagurishije inka baramutwenga yavuye muri aragurisha inka kugira aze gukora sinema iyo ntayo yarayishinze kandi naravyumvise none abantu nabo ndabumvise kandi Amede yarashaje kera ubu ni musore none abantu nabo ndabumvise sise ndabarabira kwa karore Yes, amahoro y'Imana bane namwe inshuti bakunzi ba G5 Media umeze gute ndizera neza yuko mwe usahari ari impunda marembe nanje ndameze neza nkuko bisanzwe izina ryanjye ni Elmalove mwarimo murabizi neza yuko buri gihe ntangura ndabasaba gushima Uwiteka yoyo iba yabaramukije yoyo iba yaturamukije muri rusangi kubera ko ino mpemu zuhema zituma twumva neza yuko tukiri bazima zituma twumva neza yuko tugifise umwanya n'inguvu zo gukora ivyo dutegerezwa gukora ariko kandi ubanza ugafata umwanya ugashima Imana kubera ko wowe nta nguvu ba washizemo kugira ngo bino bintu bikunde nta ruhara ubu bifisemo ahubwo no kubera ko Imana yonyene iba yakugiriye ubuntu kugira ngo ushobore kuroranirwa jemeze neza no mutumire wanje tumeze neza cyane ndi kumwe na Kiramvu cyanke Mayere Ivan ingene ushobora kwa wo mwita uko ushaka aravuga gusa si kenshi avuga ibitari byavuze kenshi afise ubuhamya bwiwe avuga ariko avuga benshi muramuzi niwe nakiri uno munsi muri G5 production for the first time kugira ngo tuyage kuri ibi cyanke ibiriya ubu numva ngo yarayihereje umuntu ubu n'umugabo w'umuntu rero muramumwiyumvira ko nabi mumve ko yafashwe Mayere kaza cyane meza neza ugomba umuzi isoko wa mugabo ugomba umuzi isoko nigashobora mwihakana ko twari tumumenyeye kumugaragara sinamakungu bihonyera bizi ko Mayere ari wa nakane turamushikako karabaye yego reka mbaze ndabaramutse rero mbengo ni nyibutsantuza G5 production G5 Media G5 Media ndabaramukije abakunzi mudukurikirana abanyamuryango ba G5 Media ndabwira ati ni Mayere Kiramvu nahashitse kugira ngo dushobore kuganira na Marove twarukana kera cyane ntwaruka kuganira ariko ndaje kugira ngo tuganire ndazi muraza kuryoherwa muraza kumva n'amakuru mashasha bose gayi watagase sana Yes agira neza sana yego kandi mu mwanya muto ibi bintu vyikora gutegera mu mwanya muto umuntu abahinduye look cyo n'ubuzima gusa n'ubwahinduye mbo mu bisaza ntiyahinduka neza kuko mu minsi mike yose ni diaspora petit oya musaze Marove hajya iyo bavuga ati mbe bashanda kivuge gute umushonje arose twafungura acamera neza
ngo washitse kwa X-ray bam nyene uri ucirondeza ndi nzanga uri nzanga pana bisanzwe bureka guca ku ruhande none hageze ko bisobanuka ushura mute ngo subiramo wageze kwa X-ray uri nzanga bitarasobanuka nyene ariko hageze yuko bitangura gusobanuka uramutaye uno munsi bigere mu vyiwawe kubera iki mukunda guhemukira aba boss mugeze aho mwibona neza muca mubate wewe wavuye mu nda kwa mama wawe wiyononako aguhanagura umusubako hageze yaho uronka amafaranga ace wizanira uwundi mugore bakumibana na mama wawe ariko mama je n'ubunya turabana kabisa murabana gute mubana mu nzira dusangiye na papa okay sawa wewe umuntu wa mbere uvyutse akubwira ngo siga amahera yawe siyo ni mama wawe cyane umugore wawe je ndatanga hose oya mama wawe si itegeko mama wawe amutelefona ngo aro mama ngo mbabarire ngo misi ni harababa ariko umugore wawe umubwiye ko hababaye uguha mama wawe nyene imvo n'imvano yo kuvana na X-ray ni yihe abantu ntijuze dave tubifata kutari ntamvo n'imvano ihari kandi X-ray ntitwapanye waramuhemukiye namuhemukiye none nyinshi umera hari amakuru ufite yuko je namuhemukiye okay ndumva ushaka tugende neza yego ndai kwaza ntibana nzimanye kwiki kinyamakuru cyayo ushaka mvugishwe niza kuzimanya ikiyago ciza nkiki okay sare ngirisigo iyi televiziyo ni yande kwaza ni kinyamakuru batazimana abantu ibintu byarahindutse ikinyamakuru batakuzimanye ugenda ubivuze Yesu yabivuze neza ati abantu uzogenda ntibabazimane umukungu wose uzokunyumure musige ngaho ariko kandi iyo ubonye umushitsi washise yisabira inzimana bagendwa n'inzara umeye ugendwa n'inzara no ahubwo umuntu atacafise nibagira inzara so reka tubandanye waravuze ati kwa X-ray imvo n'imvano yo gutangura gukora ivyawe ukayikana X-ray none Marufi ntubizi neza yuko umuhungu wese yakuze abizwa kuba kugwiwe yaraguhezagiye ati muhungu wanje ndaguhezagiye sohoka harageze yuko rega umuvyeyi kugira ngo agusohore ararabaka yuko ufise capacity abakobwa bose baja ku bagabo harabagenda n'iteka harabacikira haragirante kandi bose baguma ku bavyeyi babo bitwa abavyeyi nimba yarameza agiye bashaka muntu ni amamidiya ngo murabe X-ray yarameza nyene oya X-ray ntitwavaye kuko n'ubu turayaga aragakosa kabaye ndagenda kankosobera nk'ubu niji pro niwe yamfashije kwa pudinga cinema yanje yasi none yaba twavanye nabi na X-ray nako ntitwavanye iyo abatumeraniye nabi aho bamaze no kukivugira ati yaba twavanye nabi niji pro ariko kumfasha sawa ivana ryanyu rero ntego dusigura gato ntudukwepe okay uriko wagerageza kudukwepa amaye kiravu ndababwiye nti jewe X-ray ntitwavanye nuko jeje n'ubwaje nibo gute nimwe mutavanye strategy mwahinduye mu mukorana gute dukorana gute yego nuko biragoye ko umenyesha makuru akorera ku binyamakuru bibiri bitandukanye kandi kimwe muhemba je ni imisi sindi munyamakuru ni imisi je ndi mukinwa sinema ico ni camero bana ko YouTube channel yawe watanga wishira kibiganiro byo ndavyibuka kuko utumontage twa desa ushira mu screen abantu bafanira bine na amavyuzi zije bazita creation gusa hariho bamwe muri bo bampanye rero hariho aho nihenze gusa zose ndabihinyanye bavuze copyright bavuze copyright gusa ubu ndiko ndabiga ko neza ngiye imitaho yabo tuze turayisangira ninde ahuze copyright ni batari bangaje ba media yarayintwitse ko rero sinzova ndavyibagiye no ngoma ndavyibagiye mbose noza kubesha sibanga aho bankubise copyright sino mu bintu byabo bari bakoze oya hari kandi kantu nari natereshaje kuri YouTube kakaziki niko banteye ko copyright okay nayo ibindi byo nta na copyright yari irimo kuko jewe nari mfise ukuntu nabikoze kabisa I guess nuko bakunzi ba G5 Media uno musi nikiramu tukomba tuvugane nawe uno muranyihanganira ko ari turagorana cyane yo duhuye bana turaharira turapinga sana reka tuzananiza kwaza kugikorwa cyawe uri kurashikiriza uri kuratangaza kuri YouTube channel ya Mayeri TV Show Mayeri TV Show ni filme ubaneza yuko uri kurusani wishira inguvu nyinshi cyane ufuza kumenya project yawe ya filme kwanza ipanze gute Mayeri TV Show nk'umuntu nuguri ikinyamakuru kwanza shimire uyu mwigeme Kadura Fere
niwe yantoreye izina arambwira ati ugura YouTube Salute My TV Show. Aho mbaze kumushimira rero My TV Show sinema ya mbere natangushira ko nayiko ndagira kangeze yitwa iyi sinema natangwe gushirako ndiko nyene ndapima kugira ndabe ko no ndabishoboye neza kizocamo. Rero iyo maze kuyikora naciye ndabibona cyane ndavuga ati reka rero nkore iyi sinema bita Amahane. Nayanditse ndashira ngaho bo byarangoye ntibyari byoroshe kuko nari mbanje kurondera abakinyi hari ya ruguru hari si nari kugenda mu gete kurondera abakinyi baninde sha ndabura itike muhungu yo kushika nayo kwere ki mu biharaje abakinyi baninde mbega none nimba ari wabo batabiharaje naje arabi wacu niwe batabagora mu kubasaba impembe baba ibihumbi 5 bakabakorera bro iki gihombo mangene ndakivuze mukinyi wa sinema wese uzi kuja gukorera sinema mu giheta ugakoresha abakinyi baninde murongerereza umushahara ariko baza batubwira ngo bayanga batu ngo bandi amafaranga menshi unabarisha amafaranga menshi ayahe ngo hana ngo bari baje ngo barazimbye ngo filime ngo yaranzimbye sana kuba baheza busenyemerese byo kujya bashitseyo bababwira ngo turabakunda akarimi kavuga ngo rore karagororoka bavuga ngo turabakunda ngo urumva muri basogokuru ba sinema ndundi tuje mudufashe rero ntituratera imbere mudufashe umuntu wenyene yabaye amahera menshi y'amede cyangwa uvugiye kubara ko ari bakagukora umuti muri no oyaye amede ntuvuga uvugira umuntu aha turi ku meza yo kumena ubufu jembe nenda ku rukumu aho bipfuye nayo bife nayo nimba amede ari yabahembye neza aho uvuga ati jina raneguye naka nindi ubu ni kiramba ari imbere yanjye sawa juwa negura ndamunegura ntinge numvirize sawa uwa mbere yabahaye ibihumbi 10 uwarahari inde King Sabasi Remy Nice abo bataze 10 jewe nta muntu uvuga ati ngo ngiye kugira ko bataze 10 muzerongere 10 bamwirirwanye umunsi wose amede ujya mukecuru yamuhaye 20 aramuyana déplacement yamuhaye 20 karani amahe mushara wose naragenda umenya nisajye nabyo ninagendayo ni kuri gusa Biragira ngo uri kuri kadro bakagenda je ni kuri gusa kubera nta mafaranga nk'abo bafise je ndaronka je ndatari mushasha kabisa neza rero uti mbananguye ku gikorwa gishaje kwipima bakwakiriye gutabantu no musi bagufata ku buhe buryo gushaka canke hari ahantu tarashika mbo umubano mubi niyo natangwe ko niko dipima mbona abantu barayikunze baranditse amakomateri kuraje bandanya cyandabona ati kumbe vya bintu birakora kuko nararuye nkora makuru kuzagaza kugwana n'abantu ndondera aba bakinyi ba sinema babandi murondera ngo mwimisi harigane ndiko ndakora wa murondera ati bro mpikiganiro ngo yangurumva ngo hatari ngo déplacement mwimisi zagoye nta bitoro ndavuga ati reka nkore sinema usivye ko je kuva kera namye nkunda sinema cyandarondera rero bajya abantu yubanza twashobora gukora barafashije n'abamama beza n'abahungu beza barafasha cyane gukanga Bujumbura barondera abandi nyene ngaha ayo mu muji nabo baraza barafasha n'abamama beza kandi kuri turunaje namashimira bazindutse hari umumama yitwa Elizabeth Aisha n'uyu Fara n'abantu n'abamama bafashije cyane bahendeshe jiki konzi wowe nabufuza karimi kagorora ndacakubarira nta n'igikoroti urumva bakubwiye ati segitoboye nta rimwe ni mutima w'urukundo bro ubuntu buzana abantu bakazana ibintu cyane cyane gusa kamera narayikose narakwisinze ibifusi ndakota kamera nkiyo yiwawe mbere umengo yari munsi nkabona ko abantu bababona narakosaga kamera ndabura aho nkura kaboom mic gusa reka njimire mu boss aberinde wayo arambira ati hanyuma maze kumva ukuntu utagira sound na so uzogenda gutize boom mic waje gukoresha system ya registre ma telefone nta telefone nakoresheje urumva nakoresheje kamera y'uruko nyene gusa amajwi ndibaza ntateye isoni warabonye ivya filime bigoye maye ego ariko uri kurashira mu byo kubikomeza ego urabona ko uzobishobora bo nzobishobora kuko abose nabambere bariko baravuga ati reka nticoroshe none nawe uri kuraza wowe wironkera vemero havuga ati harimo akapanaro
kabinga yanye hasigaye ndaza guca muri cafeteria nywa amata cengyama none ugiye kwita mu bya filime erega bo tubabira ko akarorero barahari Abeli yigiye muri filime ntiyari umuzi mu bandi Abeli yaje ari boss wahiye Abeli ingiye mu cinema nitagiye mu cinema ziwe za mbere aro cinema nabonye bariko baramusengera bari yari karasenga je na Sabasi Jenda vyibushe. Ikibazo se kuba boss yari boss mu mufuko ni yaje gavyimba. None se yari boss. Abeli sawa yari boss. Yari boss aho ndavyumva kandi nabandi baramuvuga ati Abeli ni umuntu muri sinema za kwinezereza ataza kubwukene. Yagumya ari tajiri kabisa. Yego nubu ndi tajiri. Gusa Amede yagurishije inka baramutwenga. Yavuye muri aragurisha inka kugira aze gukora sinema. Iyo ntayo yarayishinze kandi naravyumvise. None abantu nkabo ndabumvise kandi Amede yarashaje kera ubu ni musore none abantu nkabo ndabumvise sise ndabarabira kwa karore mu muhenda ngo numusore bigatuma atarongora hakiri kare shauriye none warongo yari icumurushije gaboro agenda murusha ibintu byinshi vrema ndabize umurushije abana umurushije ko uvyuka mu gitondo madama akavuga ati imparasiyo none ivyo uraza agaciro bihereza umuntu w'umugabo ati ubuvuze inshingano zo abana zidasaze nkuba harimo abanga y'urugo watazi ateza kunyigira kamwe yego ti grand frère apa kandi wewe umusebya Maria yaje uwo muri Maria banda hari nka pare yego ubu hari nka pare icyo ariko ndavuga uriya rongo avyumvise ngo bibaye ngombwa kubera imbwa iretse kurya inyama ntibiyihaze birindi yihore burya nawe hari ivyo arindiriye nimba none ashaka kugira aze yibaruka here kubuzukuru rero nta kantu nari buze mu mwanya uhetse Imana ibabarire rero wamugabo abantu bumviriza no musima yene mumushiremo imitima mibi ko mwoturika shauriye kabisa je barazi imbere ya kamera ubishyiramo umutima mubi kandi umuntu azi yuko azompa ikintu ngo nuko ndamuvuze neza aho ico kintu ndagihomvye kabisa yego uno munsi uriko urakora film ziko zarabwa nubwo atari ku muvuduko munini cyane oya abantu 300 si bake bamaze kundabira sinema yawe siga office abantu numvise yuko uri muri systeme z'abamede Sabasi yego ibana sinza ama systeme bakoresha ugasanga barasupportinga nabo bo kuri bo ibintu bikagenda viral jewe nta nabo kuri bo mfise none habuze iki none jewe ntabo kuri bo mfise kubera jewe sindi muri wa bantu usanga bafise basi dufate nkuko Fanny Lavine Abeli Nduwaye Constance abo oni group duce tugenda Akesi Dan X-Ray Bam uyu Nathanael hariho n'undi vyangu ko uye ndamwibagiye na Famba abo bari timu yabo duce tugenda BMT yonyene muta BMT nayo rero ngira nindaya nayo nyene BMT duce tubona Sabasi Biko jewe X-Ray Constance beshi BMT ntako ifise kwabo kuri bose nta mubwigira none wowe urumva ko ubafise nka bose wowe uri hose nawe je ahubwo ntibanyemera nanje kandi bagukoresha bose je bara hose mu rusiga uri bitumwa okay kunkoresha ni kimwe uza wibukeneza abuze kino kugira ngo nawe bagushikira ma community zawo tukubone mugira ngo ibintu byawe bizamuke mbo jewe hagaze ibikorwa vyabo mbafise umwanya kuko umubiri wanje n'imifuko yanje yacanyemerera kuronka umwanya wabo ariko bo bibiri yabo n'imyanya yabo ntibemerera kuronka umwanya wanje nico bituma kandi community yanje iremerewe iracemerewe kubashiramwe muri community je nka je ntoye ntindira yarasize muri community ko je ameze ntarashira muri community ahubwo mwende yamusavye Amede naragusize muri community bizibigana kujya guhira muri community none ndi kubita ibihukana mu mazamu none nagira ngo nabo guhira muri community bafise oya je basi kubwo umutima w'urukundo ofisi je narasize muri community gusa giti yaranyemereye ko azoshirayo yaramaze kumbwira ati wewe niwasohoka cyukiranzo gushira muri community ariko bino bintu byo kudashigikirana sobe kuri twebwe urabibona gute bo rwana ko kunyene kandi ababishoboye bari bakwiye kuduza batoyi iki kintu kiracaze wa muntu to ubuje ku kintu cyo kugushigikirana udushake wireke kuko uzogende harya abakinyi ba sinema bahuriye ahantu nka bose ivyo nabibonye igihe Samia yabuze umuvyeyi wiwe
sinzi ko ari bahageze nawe ya we ndibaza hari ikintu wabonye mu bakinyi ba sinema ego wasanga umwe uhagaze harya ubundi harya n'ubundi harya hari habo wamengo ntibazinanye mukuru wa mukanyari sawa kuburyo wowe usanga ubafana bose ushujya guhagarara wenyene kuko ugiye mwabariya bavuga ngo hano ntuzi ugiye mwabariya hano ntuzi bivuze ubu sinema hariho abantu bayihinduye nk'umugambwe hariho n'abandi bayihinduye nk'amadini niba abantu usanga umupenekote ugiye mu badivantiste uzabumva ngo twakiriye umuntu avuye mu kindi gihugu ukasanga umupenekote ugiye mu batemwe ngo twakiriye umuntu avuye mu kindi gihugu kandi muri mu gihugu kimwe none ko twese dukorera kuri YouTube channel mu Burundi ari bake bakorera ku zindi mbuga ni YouTube Facebook ugasanga umengo hariho n'abantu je ndafise umuntu yambonye nagiye gukina hanasha yambwira ati wewe sinzo suwe kuko nagiye gukinira handi hantu none gute wewe ushaka iterambere ryanje ugasumira sinzo gukinira handi hantu nanje bimeze uko umuntu ndamamira muri sinema akomera sinema nturawe kabisa ico kintu cyumvikana n'umugore wanje umukobwa nzorongo wayo wese ubu ntawe nzi akazoza dushitse mu nzu agacambwira ngo rero bya sinema bihebe ngura umuntu w'umugabo hagera sinema nzohe umugore kuko ndazi hariho n'abagore bahevye abagabo kubera sinema kuzorongora ubu ntawuzi ntawe nzi nawe wamuzi umaze imisa trendinga yuko bari umukunzi wa Mayere we ntawazi umuragize imisa trendinga ya trade jejo 100 yego kuva ko twaramenye neza yuko Mayere ubu unye ari wa Shukurani gaheza umunyengozi wumva neza yuko ndi umunyengozi kaze fureshi wumva neza ko uno munsi Mayere akubise mu ntoki shagilo comedy oya gusa burya hari ibintu vyandika amateka na kuntu Mayere kirango no kina seme imwe dukinanye na Shukurani bagashatangura kuvuga ko ari umugore waje bagashagira kimanye imyaka n'imyaka ko bataramwitira ko ari umugore wiwe kandi bakinana nk'umugabo n'umugore ariko rero hagira imvugwa hari impamvu uri baryaravuze we never know ntituzi byari biri inyuma y'iyi ico ugishaka ukibaza nyakubahwa Amedema yakiza we yatwiyumviye oya Amedazi ivyo muri scene ariko ibitera inyuma ya scene rero byo tuma abantu babafata nkuko oye nivyo tutazi urashukura n'ubunye imigenderanire yanyu imeze gute inyuma ya filme y'intore ntindi imigenderanire yari hasanzwe yari hasanzwe nyene Shukurani twa dusanzwe tuyaga tuganira kimya porepore ega ni bro kandi nanjye ndi umusore akorera ko kandi nanjye urabona myi minsi ndatagase reka nanjye ndageze umugore kandi umusore wo musonga agashireko myi minsi ndi nibogare iyo muyaze muyaga gute na Shukurani none ushaka ivyo tuyaga na Shukurani ndabizana imbere ya kamera nivyo jewe no musinge ngoma tuyage gatyo how discussion zanyu bimeze gute okay discussion ahamande yanje na Shukurani musanze ndi wende mvushaka ndamwe content reka ndakubwire ati Shukurani ni umugore wanje musevinga akakantu Shukurani ni umugore wanje anyubaha andindira icubahiro cy'umuryango wanje nk'umugabo wiwe wakubise ku ntoki shaki kuko muri filime yavuze ati tena agiye kubyara mu gahinga kugira ndinde icubahiro cyawe none burya abagore bose bobikora uko bakagenda bihishije bakavyara mu gahinga bakazanira abagabo babo kugira ntibabite ko batavyara burya kajya kantu kari biyigisha ariko ako kantu nyene naguvyara hanze no kurinda icubahiro cy'umugore kwe ico no canke no kugira no kumutesha agaciro ko abantu bahita babona ati nimba ari nzaje kuvyara hanze sigaye wowe ntaco ushoboye mu gihe aciye bivuga kuko nawe wosanga ujya mwana wawe wa mbere atari gwawe none musi y'ijuru hari kitamenyekana Mareve ndakubwira iki kintu ndakivuze neza abagabo mwese mu nyumve b'i Burundi none bo kwisi yose uyu mama nico kintu cyambere cyo kubaha kitaba pirate n'umunsi umwe abagabo barapiratwa papa we baramupirata nk'ubu nawe usanga ujya wica papa wawe muzehe wubaha ugurira ikoti ukamugurira icupa ati vyenene ko uri muzehe warandeze atari so so wawe ugasanga n'urya mugabo w'umubanyi mu bana
muhu yavuga ngo igihungu cyane ngo ndagikunda ngo barobe ngo gute sagore gawe ngo buzurankunda ako kantu nakurabona rugo eka ngaha mu kibano ivyo bibaho rero yero je mbwiye ati burya bajya abantu usanga bavuga ati ngo muzihe wawe hariho uzurabe hariho abana mu muryango usanga umengo nibicibwa ugasanga uwo mwana mama wiwe ntamwiyumvamwo cyane se we ntamuraba no mu maso burya abo bantu tuzohore tubaraba neza rero icambere aba mama nibo muntu wa mbere babikiranga kandi nibo wa mbere atabanga bagira wowe rero uno munsi uriko uravuga kuri Shukurani ndetse nawe bivanye na discussion yanyu trending yahabaye none reka nkubaze basi nkubaze kuki wabibona je ndavye basi tubanye na Shukurani uruko bigora oya kura amagora ahubwo je ngo manye numva ko biri serie ndabaheza ki ndakubwiye ati jewe nka graphic wawe ndaguheza gi hezagiro myinshi ahubwo umezagiro mufasha gutegura ubukwe ufasha kumutelefona mu kiganiro tukumviriza ngene muvugana yo muri ko murayaga ushaka na mu telefone ngo ndabe ko ari ku murongo mu telefone siko mu telefone ushaka da ni misi telefone ya nishaka kumutelefone ngo na mu telefone Marove kwanza niwe aza gushavyishuye Shukurani gusa ntutse kuvuga ngo ndakwereka ukuntu izina ryiwe ryanditseko kubera iki bisanzwe yo ntari ku murongo muto ya telefone ari ku murongo n'ukuri bari ku murongo ahubwo zana telefone yawe telefone ikibazo kiri amanite gene nayo mfitiye ikibazo zana kanzane phone yanje tumuhamagara zana tumu telefone kabisa cyane ngo dukore ikintu bita exclusive interview hano bayita exclusive interview wewe wakora nka diplome none diplome warose ni ukimbaza ngo bayi none narose diplome ya prononciation yari narose diplome ya prononciation yari gukora imbaho yari gukora imbaho burya abakongomani baza kuba mu Burundi ko barinda basubira muri Kongo batamiye ikirundi baba barinze sali sabona ahubwo ijya tekinike yo areka kurabizi sweetheart shushube uraga sweetheart bako ni ko ya mbere bonye sandaki tusikie agenda hariya ushire hano n'abakubaze kumbere wisiti ni kiramvu sheri umeze neza atumeze neza sheri ndi mayeri ndazi iyi ni numero niyo nkoresha kuri apeli isanzwe umeze neza wafunguye icyayi ko ruvume ngo uri ahantu talking about now nta cyayi warohe abahundurira ega nage nafunze sheri uyu munsi ahubwo tuze gusangira ifutari Atari ijoro nagiye kuvumba idagu ahantu hari aho oye natari noneho uwo mwana kwanza ari karari hewe ngiya rero hari abantu bavuze ngo dutegure mariage ngo twara abaryoheye cyane badutereye icyo cyiyumviro ucumva gute reka babonye tuberanye cyane reka ni hatari turi kumwe na pare ngaha ngo uzoba pare reka nawe akuvugishe wumva
pare mubwire wumva ko biseriye ni grand frère wanje Shuku namahoro umeze neza yaje nari ndashima numva ngo mariage iraremvye nivyo ntumwemera wewe ko numva wakwemera cyane naje ndabemera uramwemera urukundo urumva ko rutagase none twendi mwaraye kwivuga kwiki ukuntu mwaraye muvumye mu bivuga kwiki bamwagiriza yuko musigaye mukundana nukuri tubifate nk'ukuri utiki kandi urafunze Shuku gore uratubwiza ukuri ntitubesha ko twese turanaje ndafunze yavuze ati nukuri je nufisime yavuze uboresha guramuhevye rero ugire kwa mayere Kirambo shua Ajamo ko na dawa we none wowe ntibamboye ko naje mu gusenga cyari mu musigiti haje narakiriye agakiza mu bamiziri akoko nyene mbwiye karahagije mbwira akajambo keza gusa shushu be wawe mayere mumvire mu mayinite uramwemera ariko ntumukunda rero kwemera no gukunda asante sana Sheri bisou bisou Mwa Ewana sasa Kiramvu arahejeje kutwemeza arahejeje kutwemeza rero babizanye tugende mpaye vase ku ntererano aje vraiment ndogutera muri G5 turafise uburyo rega ndi pare umva kandi uburyo bwanje nka pare buzoza kuboneka ndabemereye vraiment ibintu byinshi cyane bitandukanye neza mu kurangiza ikiganiro cyacu turangiriza kuri filme yawe tuvuge ntindi kuko ni filme iri kirakundwa ndetse iri kirandika amateka si atuzanye no munsi hanini cyane ariko reka tuyage ku gihowa cyawe uri kurakora urategura imyiteguro y'ikihogwa canke iyakigwa ryacu ukibona gute kiro kirakigwa kubishaka canke hari intambwe wifuza gushikako bivanye na etape nawe ugeze ko na niveau yiwawe bo icambere utabanje gushima ivyo uhambije ntushima n'ivyo uzohavye ejo je kwanza ndabanze gushimira abantu bose bankurikirana kubera urubuga ruracari rushasha murabizi urubuga rukiri rushasha ntibarumenyerewe ego icambere ndashima abantu bose bafashije mu kugira ngo iyi filime yanje itere imbere n'abandi bimirije kumfasha ukuntu filime yanje yakiriwe ndabishima kuko buri muntu wese yigoye akaraba sinema yawe nubwo bari batanu bayiravye n'umutima w'urukundo abo bamaze kuko utorose batanu ejo ntuzoronka abandi sinocaza ngaho rero ngo ndire ngo filime yanje ntiyakunzwe yakunzwe gose n'ukuri kuko ubu abantu amajana 3 bandabiye sinema yanje ahubwo biha amashi amajana 3 bandabiye sinema yanje n'abantu amajana 7 bamaze kunkora subscribe twe turabagira gutya tubashize mu mafaranga tukavuga ati abantu amajana 3 baze barampa igihumbi nje kuri curunaje wumva ni ibihumbi binga ni vyinshi cyane abantu amajana 7 bankoreye subscribe tuvuze ati bamese ijana rimwe ijana wumva nangahe ni menshi abo rero kwanza ubwa mbere ndabashimiye cyane bivuze sinema yanje ko yakigwa neza ahubwo naje ho gushiramo inguvu kugira ngo yakigwe neza gusumba ikindi nsaba aba ba grand frère bankurira abo nitu bareke kuza barafata nabi bafata minene we kuko urumva igikere n'igikona vyaje gusaba umugeni ibwami igikona kirishima umugeni yatahukiye igikere c'uruhere rero hari hariho abantu uvugisha uyu munsi tinonaga mutama komeze ku wofasha ukashira muri community agasaba zakiyagaza kunda kubera abanije imbere acamera
akabandi satubishura yishura kiri kwa kivingozi dogo niko bize niko bize none ntibicara hamwe yawe gusa ndashimira abantu kwanza je ndabona babeshe nta urafata minini yiko je umuntu wo duhuye wese turahuza gusa tuvanye niho tudasubira guhuza neza kandi niko abasani bose bameze nuko bire turuva ko bo babeshe ndababeshe nuko bire turuva ko bo babeshe bataragufata oya nta urafata nta urazi igituma ndabivutse kuko umuntu agufashe nabi mu vyiwe ntabagufashe nabi none mwarabirondera abifitiye uburenganzira nawe genda urondere kwawe hama nawe uzofata n'abandi kabisa rero nico bituma ngaruka bavuga ati nta wamfashe nabi jewe ahubwo yarakoze cyane rero ivyo ndabishima cyane intambwe yongeze ko Marove ndayishima kandi ndayikesha mwebwe twabanye wenda guhaya kariki warafashije partage diko yarashiriye muri communauté n'abandi gusa naje mu ndashira muri communauté nk'ubu nawe ni wasohora film uzomenda gushire muri communauté Remi nzomushira muri communauté Sabasi ndamushire muri communauté Sami ndamushire muri communauté bose Abeli ndamushire muri communauté Atake naje umunsi nababwiye zira muri communauté mushiremwo naza avuga ngo kwanza nabitanguye amede we namaze kumushira muri communauté kabisa ijambo ryo kurangiza iganiro ushikiriza abadukurikirana ndetse n'imigambi yakazoza inyuma y'iyi filme uri kurategura abagukurikirana bite ikinyuma ya kino gisasu kiyo cyakurikirana bo mu bisanzwe jewe sinovuga ngo nje gukora nk'abandi ahubwo nje gukora nje kurushirizaho ivyo abandi bakora mushe mugenda murabe mu sinema yaje muzesha mubona kanungira no banarongeye kubera jewe mu bantu bakina sinema nawe uyu munsi mu Burundi je ndibwo nkiza ariko je ngira nka kane muri 10 bambe simba muri 10 bambere ndimo muri 10 bambere je ngira kane kuko mu minsi za jewe nzokurikiranwa kurusha bose ni kubera nyine mushasha byose ni icizere byose ni icizere ico ndababwiye abakunzi bankurikirana bagende bagire subscribe kuko hari gihe muzoza kugira subscribe liste yamaze kuwuzura YouTube yagita kibakira ubya subscribe byanka uravye no sinema yaje urari minota 2 urinda gusaba access umbaza ati maye abaje ubwa mbere nimwe ni nabo bantu mazane ndwe wanze kugira subscribe ndabarahiye mwebwe kwanza respect rero n'ubundi ashaka kuvuga ati arabaye monetize kuri YouTube channel yaje agira subscribe hakikare mu mve ndabasavye kora hajya ahantu ntacyo bitwaye kuko mu minsi birabasha ndabarahiye shauri yao nuko abakunzi ba G5 Media kwa na Mayere Kiramvu ndetse n'andi mazina menshi mwagiye muramwita n'ukuntu mubona niko kwagenda arabahereza twaga byinshi kubijanye na entertainment akazi kiwe ndetse n'ibimaze imisi y'umuvugwa ko yacuyagiye byinshi bumvise ko ndi mu rukundo bumvise ko ari mu rukundo kandi biri serie n'umukunzi ye mwamwumvise no musi exclusive yavyiyemereye ati ebana jewe ndamwemera ndamukunda setu kabisa jo reka rero ndabasaye ko mugira subscribe kuri G5 Media kugira ngo dukomeze kwagura umuryango murabizi neza ko ari byo mba nifuza ko nayo ko turagenda tuba benshi ariko kandi sino kugwira gusa mba nifuza yuko abarundi cyangwa abantu bose bumva ikirundi bakurikirana ivyacu muvuye hano munyarukire kuri Mayere TV show naho nyine mugire subscribe mukurikirane udufilme twiwe turiko turabikora neza ariko arabizamo mu mutera intege kubera ko byose bihera ku busa hanyuma rimwe hama kabiri hanyuma agashika hamwe namwe muvuga ati uriya muntu ni ntayegayezwa uriya muntu ni gikomerezwa muri filme ndundi byose biva mu maboko yanyu biva mu bushake bwanyu n'umutima wanyu n'amafaranga bibatwara kugira ngo mubikore oya n'umutima ubikunze tu niko bimeze so Mayere asante sana kwa mwantije akanya ico tutayaze ko umva ko twoherahereza ko niki bo ico tutayaze ko nuko noshimira abadukurikirana bose hama kumbuwe ndazitwayaze vyinshi ikindi noherahereza ko jewe ndi umuntu yitahura ndazi ndi imbere ya kamera ndavuga kandi uteye ikibuye mu bibwa ikiroshe kiba cyafashwe rero umuntu yumva ko noba navuze ndamurabisha ko nukuri kw'Imana turi mu ikarema kandi turi muri mwezi y'amazani aho hose urumva mushamwisangamwo abakizwa nabo bari mu minsi 40 yo kwisonzesha nabone ntiba urumva twese
turi mu gihe c'inzara mwabonye n'agafana nako nafashe kubera iki turisonzesheje nimbuza gufata ko noba navugishijwe n'inzara umbabarire ego ndasavye imbabazi ntunsitaze je ndafunze ndi mikarema shiri wanje ari mwezi Ramazani urumva aho unimba hari wona tsitaje agenda mbabaye no kuri kabisa ego ubutashe wawe warankoresha ikiganiro umunsi uraho oye ko ba diaspora barantuka narabasavye imbabazi kandi baranyumvise rero n'uyu munsi ndasavye imbabazi gusa reco nisabira nkuko mwama mufasha abandi reka nsaba kana ba diaspora bakobwa mwama muriki abakobwa ego baba diaspora bakobwa bo muri Saudiya muri Amerika n'ahandi mwama murungikiye abahunga amahera bakayarya bakayenenako bakabahenda ngo babakoreye ibintu ntibabikore ayo mahera muyame ndakinishe sinema hama muje munya subscribe nzoza ndabasinema gasaki ataco munyagiriza muyampe ngure kamera ngure mashini ndabakinishe sinema muzoza murateramira ko muri ngaho mu nzu kuko ndabizi kuja hanze birabigoye kugira mubone mu gihugu cy'u Burundi mubibonera kuri sinema nyene ndabakinire sinema ziryoshe bibaye ngombwa mubise ko nsi musheri kubera ko ntambwa niye iyo bikoramwo ubifise mu ntoki ego rukuri rero bazane project dukore n'aba boss babona ati kuko je ubundi mu cameraman mwiza murare sinema zanje ni Mayel production ento isinzi ko barayibona icangura ni Mayel production kandi vraiment sinema yanje yabye nari kameye ndiko ndakina nije nari director narikoze neza cyane bivuze impamagaye ndi cameraman gusa nari ko ndakina nari na director woca wishiramwe amajini ya aho narigishijwe narigishijwe bikwiye kandi n'ubu abigisha ndacara yigereye cyane rero untare ego ntihova kwa excellent ugenda ugaragara oya ntumva imvumuri rero ico ndabwiye abo bose banyamitahe murabe Mayeri kugira nawe atagati abandaye gutagata sinzi wo twari muri sinema mbwira tiko turadiskita amasene asavuga ngo uyu ikoti nkiyo mufata kugira nanjye ndare ko ikoti zo mfate nyina amasene amwamwe murabe munsuke mwa kantu basha murakoze ndabisabiye ni Mayeri kiramvu no kuri hama ndabakunda cyane kabisa merci beaucoup mwese mwadukurikiranye imana baduhezagere cyane ciao ciao